Maranatha, Yesu araje. Karibu mwenda kuno munsi mwiza aho ndiko ndavuga nawe majambo y'Imana. Nitwa Revira Nahishakiye nkaba ndumwe muri movie wa The Watchman with 3 Angels Messages. So ndaguhaye ikaze no munsi y'amajambo make cyane twigire hamwe amajambo y'Imana ari mu Efeso Yohana 14:6-7. Turabe amajambo y'Marayika wa mbere yabwiye isi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira aba kwisi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. So tumenye yuko hari umumarayika umwe wa mbere yaje kwisi afise ubutumwa butazoshira ngo abwire imiryango yose, indimi zose, amoko yose, mu ijambo rimwe abantu bose baba kwisi nzima. Mbega ubutumwa yafise n'ubutumwa nyabaki. Turabe ku murongo w'indwi. Haravuga ngo avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe c'amateka cayo gishitse, musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Yavuga ubutumwa bukurikira ati mwubahe Imana yaremye ijuru, isi, ikiyaga n'ibirimwo n'amasoko y'amazi. Mbega iyo Mana yavuga ngo basenge ni Imana nyabaki? Inyishu yawe yikura mu majambo y'Imana nyene ari muri Bibiliya. Tugiye mu itanguriro igice ca mbere turabona amajambo y'ukuntu Imana yaremye muri 6. None iyo Mana yaremye ni Imana iyihe? Kuko ubu kwisi hari Imana nyinshi. Hari za Buddha, hari za Allah, hari zo bita nyinshi za Shiva, Imana itandukanye. Hariho n'indi Imana imwe igaba isi. Ariko hariho kandi Imana iganza ijuru, isi, ikiyaga, ibirimwo, mbese n'umwana w'umuntu arimwo. Iyo niyo Mana ivugwa mu gitabo cya Yohana 14:7 yuko ariyo Mana ikwiye gusenga. Ikibazo ni kerera. None iyo Mana kuvuga ko tuyisenge, twoyisenga ryari? Twabonye ngo mwubahe Imana ngo muhimbaze. Cyo ndavuga ngo worship bisigura ngo dusenge iyaremye ijuru, isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. None iyo Mana ivuga ko tukwiye kuyisenga, iyo Mana yaremye ijuru n'ikiyaga n'ibirimo. Umureka bavuze ngo dusenge ni Imana igiye cyane twoyisenga ryari? Kwamaze ko ari Imana yaremye mu minsi 6 ku munsi w'indagirane ikaruhuka. None iyo Mana yifuza ko twoyisenga ku munsi uyuhe? Turabe amajambo ari muri Bibiliya mu Kuvayo 20:8. Haravuga amajambo akurikira. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mbega iyo jambo riri mu majambo maki mu majambo yahe? Nibwizwa rimwe mu mabwiri bangahe? 10. Twahawe nande na ya Mana yarema ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'iki y'amazi. Rero Imana ivuze ngo twibuke kuziririza umunsi w'iki w'isabato. Kubera iki? Mu 9 mu minsi 6 ngo uze ukore abe ariyo ukoramwo ibikorwa vyawe vyose, ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo wewe ubwawe canke umuntu wawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka zawe canke uwinyambukira aba iwawe. Kubera iki rero? Kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri ivyo byose, nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Nico cyatumye jewe uhoraho mbano neza mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. So iyo Mana yeje umunsi w'isabato niyo Mana igomba ko uyisenga, kandi uyisenge ku munsi wayo wari umunsi w'isabato. Kubera iki rero? Iyo usinze ku munsi w'isabato wibutse yuko iyo Mana usenga ariyo Mana yarema ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo. Pobonye yuko umarika wa mbere afise ubutumwa butazoshira abwira abantu bo kwisi bose, andimi zose, amahanga yose, ubwoko bwose. Avuga ngo musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo. Tubonye yuko iyo Mana ari ya Mana ya Abraham, Imana ya Isaka, Daniel na Meshach na Abednego. Niyo Mana ikwiye gusengwa gusa. Rero ryari ku munsi w'isabato nk'uko Imana yabisabye mu izo rya 4 mabuza 10. Rero mune dati iyo umaraka wa mbere yavuze wose ubutumwa butazoshira kugira wewe nani ngo dusenge Imana yaremye ijuru, isi, ikiyaga n'ibirimo. Tuyise ku munsi wayo kuko n'uwo munsi Imana yifuza ko tugirane tuyisengerako. Benshi bati ibyo byo abanyisirayeli. Okay, sawa turabe muri Bibiliya rero aho nyine mu Kuvayo 3:13. Haravuze ngo duhere kwanza ku 12. Haravuze ngo uhoraho abarira Mose
hano numve neza si Mose abwiye abanyisirayeli ariko nuhora abwiye Mose ngo abwire abaki abanyisirayeli ati kandi uzubarire abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kugira ngo mumenye ko ari we uhoraho yama abeza. Kuva avuze ngo urunganwe namana ni uko abantu bose badoza bakavaho haze abandi haze n'abandi haze na buno musi ugora musi nawo ahogezweho munganga buno musi tugezeho. Isabato ntabwo yari y'abanyisirayeli gusa ahubwo ne abantu bose bizera Imana yo mwijuru yaremye mu 6 tuba ku musi ugirana. So mwene data ndakwinginga ndagusaba usenge Imana yaremye ijuru n'isi ikiyaga nibirimwo mbese uyisenge ku musi wayo. Imana iguhezagira mwene data kandi igufashe igutahuze iyo Mana iyaro yaremye ijuru n'isi ikiyaga nibirimwo n'amasoko y'amazi. Nahawe nahanje yangu ducutagure ukuri kwa Bibiliya ariyo jambo ry'Imana. Imana kubana nawe urakoze.